Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwe tugiye kubageza ku amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bigiye bitandukanye biriko biravugwa mu bisata bitandukanye harimo nk'igisata ca politike ndetse n'ibindi bisata bigiye bitandukanye. Nabaye kaze rero mwe mudukurikirana muri nga mu gihugu c'u Burundi mu ntara uko ari zitanu mu ndinganizo nshasha, abari mu bisagara bitandukanye, abari mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko ku mugabane wa Afrika ndetse n'abari mu makungu ya kure, mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Ni mu gihe abategetsi bagiye barihindukana mu bihe bitandukanye kuva bashitse ku butegetsi. Mu mwaka w'ibihumbi 2010 ubwo Petero Nkurunziza yitorezaga kurongora ikiringo ca kabiri ciwe c'imyaka 5, vyaragaragaye ko hari bamwe mu basendede FTD batari bamushigikiye. Gusa nanone inyurana rikaba ryari ryatanguye mu mwaka w'ibihumbi 2007 sendede FTD maze imyaka 2 ku butegetsi, ariho haje ko Pierre Nkurunziza na Hussein Rajabu bacanamwo. Bamaze gucanamwo rero umugambwe nawe wese ucikamwo kabiri, bamwe bayoboka Hussein Rajabu abandi bayoboka Nkurunziza. Gusa abayobotse Nkurunziza ico gihe nibo batahukanye intsinzi. Ivyikiringo ca gatatu c'umisi Petero Nkurunziza bitanguye kunugwanurwa mu mwaka w'ibihumbi 2012. Utunama twagiye turaba twibihangange bitandukanye ndetse bariremwamwo utwo twokwita nk'utu ekipe. Ibi bibanza baragwanira, ariko Petero Nkurunziza we yari yicaranye ibanga ryiwe. Mu mwaka w'ibihumbi 2014 rero ibihangange muri CNDD-FDD bimaze kumenya ko Petero Nkurunziza ashaka kwitoreza ikiringo ca gatatu, aba ibihangange 13 vy'ipete rya generali nkuko twabagajeje ko vyaricaye hamwe vyandikira urwete rwa rwarateye ubwoba Petero Nkurunziza nkuko twagiye turabigaruka ko mu bihe bitandukanye. Muri iryo kete bandikiye Petero Nkurunziza bifuzaga yuko yobakura ko Adolphe Nshimirimana na Alain Guillaume Bunyoni hama nabo bakamurekera izindi nyungu yashaka. Petero Nkurunziza ivyo vyaramurenze nayo kubikora bisa naho vyanse. Mu mwaka wa 2015 nibwo hageragejwe rero itembagazwa ry'ubutegetsi bikozwe n'abari bahagarariwe na Godefroid Uwaniyombare. Yararongoye iperereza mu gihugu ico gihe ndetse rero akuwe muri ayo mabanga. Ico gihe ni coup d'etat benshi bavuga ko yo yarapfuvye. Nkurunziza rero ngo yaramamaye arakomera muri politike, ahava himba nabi afatwa n'ingwara y'ubwibone. Ngo yahavuye aheza nabi kubera ukudahanurwa. Nkurunziza yarangije urugendo rwiwe kuri nosi ahawishano n'abamwanka. Igitangaje nubwo tubona abategetsi benshi bavuga ko bakundana, burya nabo ngo babankana mwibanga. Igitangaje abamuhuganiye si babandi yarazi ko bamwanka, ngahubwo yishwe n'abasoma mbike bamwe atari yicura na gatoyi. Kubera imvo za politike abo bamwishe bo bavuga ko bamukunda kandi banemanga ko yarangije neza. Bikumvikana kuko iyo arabuka nibo bari guca barangiza nabo uko bita neza. Politike iragoye ngimeze nk'ikirundi ngo ubutakizi akirundwamwo. General Bunyoni nawe ni nkuko nyene yarakomeye muri politike, hava agira aho yitazira akatazirano ka Mutamade. Bunyoni yaravuga rikijana yakurica ashatse mu gihugu, we kwaba kwiba canke kwica ataco yinona. We hatandukanira Nkurunziza yarazi ko n'abamuririmba ko bamukunda batari abakunzi. Ngira ngo nico gituma vyagoranye ingene bamuhishano nka Nkurunziza. Vyagaragariye mu kungene Ndayishimiye havuye agundura ko Bunyoni yariko yubaka ubucuti no warasanzwe ari umufundi wiwe. Umufundi wa Ndayishimiye mu vyo guhingura ishano. Ndayishimiye ngo ntiyavyihanganiye kuko yaciye atabunyoni mu gasho bukwi na bukwi. Ndayishimiye ngo baratahuye ko atamisi yarasigaje. Bunyoni nawe ntiyatahuye ibimubaye ko kuko yazi ko agasho kagenewe banyarucari gusa. Haya Ndayishimiye nawe ngazika abansi biwe rutura hari abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe. Abana mba hajya acungiye umwansi siho azuzanana, ngo kujya yorobetse kuri Nkurunziza nawe niko abiwe bamwiyorobeka ko. Ngo na Bunyoni nawe ntiyarazi ko hazogera abagumya banga bamwinuba kubera babwiye ko ari umwansi w'igihugu.
ngo Ndayishimiye nawe gushika ubu azi ko ataho vyozanana muri CNDD-FDD Munene yitwa umwansi w'igihugu. Ngiyaba Nkurunziza yogarutse kubandanya igice ca kabiri c'ubuzima kuri ino si yokwanditse ibitabo vyinshi ku bucuti muri politike. General Bunyoni we ngo afise amahirwe menshi yo gusiga imigani yanditse. Yoba yarashatse kandi no gutangura kwandika ibitabo mu gasho ariko arakwa ikaramu n'amakaye. Abamwatse ivyo yari karandika ko baramugiriye nabi kuko nta kibi cari mu kwandika nk'uko benshi babivuga. Abahinga mu vya politike basubiye inyuma gato muri politike yabayeho mu gihe c'ikiringo ca kabiri c'umwisi Petero Nkurunziza babonye ko habayemwo ibintu vyinshi cane. Mbere bimwe batangura no kuvuga ko vyakorwa n'abari begeye Petero Nkurunziza ashaka kwikurako ibihangange bimwe na bimwe. Icagaragaye cane akaba ari urupfu rwa General Adolphe Nshimirimana yitavye Imana mu mwaka w'2015 ndetse n'abandi bajenerali bagiye barakurikirako harimwo nka Atanazi Kararuza ndetse n'abandi. Ni mu gihe kandi kuri uno munsi hazindutse inkuru ivuga ikurwa mu mabanga rya Musitanteri. Bamwe bati iyo yaba yiba ahako abakomeye ntiyokomwakomwe. Bamwe bati inda y'umworo ibonekesha agasamo. Musitanteri wa Nahangwa Alexis Havyarimana aherutse kwiba nk'uko abandi bategetsi biba ariko acarabuguzwa. Ikete rimusezerera burundu mu mabanga y'ubushikiranganje ryatewe ku mukono n'umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu General Leonidas Ndaruzaniye kugenekerezo ya 20 kwezi kw'indwi umwaka w'2026. Uyu musitanteri akaba yarasanzwe ari umunywanyi wa CNDD-FDD, akaba kandi ataramuwe azize ubusuma. Wa wundi ati abagabo barajya imbwa nazo zikishura. Alexis yagoma yiba ataciye none kubera yari mu baririmba ko gipanze ngo yiteze ko gishobora kumupangurukirako. Musitanteri Alexis nawe ari mu baririmba ko bakunda igihugu kubera ivyo ariko arakinunuza gusa atitaye ku vyiza ariko aragikorera. Uyu mwanya Alex ahari ariko arahemagirika kuko ntatahura neza ivyamubayeko kuko nta na kimwe yakoze abandi ba CNDD-FDD badakora mu nzego zose uko zipanze. Ico Alex atibutse gusuzumana ubunini bw'umutwe wiwe kugira ngo awurinde uruguma nk'uko umugani w'abakurambere bivuga. Uko biri kose ari hamwe ubusuma Alex yagirizwa bwo bari ukuri wamubogoje n'abandi babigizemo uruhara bakoze igikorwa ciza cyane. Uburundi ntibushobora kuzotera imbere buciganzwe n'abategetsi b'abasuma. Turakeje cyane General Leonidas Ndaruzaniye yamusezereye Burundi ariko ntihabe umwana n'ikinono ngo yakora amatoza neza azogondura ibisuma vyinshi. Musitanteri Alexis azize ubuvunjivunji yagoma atorora mwikomine yarajejwe. Ubusuma bwiwe ntaho buriye na gato n'ubusuma bwo kugwego go hejuru bukogwa n'abakomeye yoba muri politike ndetse no mu mugambwe uri ku butegetsi. Batatu bakunze kuvugwa ni ngo nibo barakiyogoje ariko nibo bafatiye mbere mu kwiruka kudusuma duto duto. Bamwe bati umuryango w'umukuru w'igihugu ngo ico bazi ca mbere ni ukugumiza amaso kwikarata ibereka aho bakura ivy'igihugu. Uyu muryango waramaze kwigarurira ivy'igihugu hafi nka vyose harimo banki nkuru y'igihugu BRB, ubutare ndetse n'ibindi. Ngo bafise umunoho bagahebuza kuko Ndayishimiye yemeye ko no guhemukira abasirikare bagurisha Tshisekedi amadolari akinjira mu mufuko wiwe bwite. Ani mu gihe n'udufaranga twinshi nikiza abasirikare bandikiwe bashobora kumara hafi umwaka batadukubise ijisho. Musitanteri Alexis yahora abona abandi biba akiremesha ko n'abataca azoba none ibisuma nyene nivyo vyamusezereye. Ubu ahari ari karatumwatumwa yibaza ati kumbe hoba hari ibisabwa muri CNDD-FDD kugira ngo wemererwe kwiba. Inyishu tumufitiye nuko nk'iyo yiba ashikanira bamwe mu bategetsi bakomeye yonadogejwe mu biti kuko yoba yarakaruriro mu gukunda igihugu. Musitanteri Alexis yishoye mu vyo kwiba atabanje kwinonosora ivyigwa vy'ubusuma mu mugambwe mwiza uvuga ko washize Imana imbere. Basi ngo Alexis iyo yaje ariba ajana mu rugo kwa Reverend Ndikuriyo ngo naho bomugunduye ntiyomara amajwe kuko vyociye biherera mu kanywa babo bikitwa ko abeshegwa. Iyo Alexis yibaha ko abategetsi bakomeye yoba yari umugumya banga w'igitangaza akora neza umugambwe CNDD-FDD kandi akunda igihugu. Ni mu gihe benshi mu ndongozi nabo ngari
mu ndongo zikomeye bafashwe nk'amashuri atanga impamyabushobozi mu vyigwa vy'ubusuma kuko bose barakiyogoje mu bisata vyinshi tudasize inyuma n'igisata ca Rona. Amatohoza ya Bob Rugurika amaze iminsi yerekana ko Ndikuriyo yamaze gushira mu kwaha kwiwe udandazwa rw'inkino z'akamari mu Burundi bwose ku buryo ihera ryose ritibukira mu kigega iwe. Aka kanya Alexis Havyarimana aranenwa muri CNDD-FDD kuko niwe gisuma caraye gishizwe ku karubanda nk'uko abasesanguzi mu vya politike babivuga. Abandi bagumya bangu bose bariko baramutwenga ahaciye hose bamutuma intoke baryana inzara. Ubu Alexis ndazi ko ataje habona kubera isoni, yamaraso we wenyene yarakwiriye kumaramara. Ndazi ko udutumo Alexis yivye tudashikana na kimwe c'imiliyaridi ibihumbi kuvyo abategetsi bo hejuru biba. Ina y'umworo ngibonekesha agasamo ntibabeshe ababivuze. Ni mugihe kandi hari vyinshi vyagiye biravugwa muri ino ndwi murantunge mu ndwi iheze. Hari ivyagiye biratangazwa cane n'ibimenyesha makuru bitandukanye ndetse ibindi bikandikwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Tukiri ngaha rero hari amakuru ariko aravuga ko Gitega umukuru w'ikirindiro cy'igipolisi yaciye gupfungwa imyaka 5 nyuma yo gukomeretsa umuntu amurashijije inkoho. Sentare y'iyungururizo ya Gitega yaraciriye ku munsi wa gatandatu igenekerezo 18 mu Kakarori Lieutenant de Police Jean Bosco nayo Burundi w'imyaka 31 akaba ari umukuru w'ikirindiro cy'igipolisi ca Buhiga gupfungwa imyaka 5 ni hadabu y'amafaranga 100,000 y'amarundi. Uyu yarakurikiranywe ku cacu kugerageza kwica ariko mu nyuma yagezwe icacu gukubita no gukomeretsa cyane umuntu yabiteguye. Uyu yagirizwe icaha yashengejwe mu rubanza rw'ikibiriraho inyuma y'ivyabaye mu ijoro ryo kwigenekerezo 12 mu Kakaro uyu mwaka. Ku bwa pareke yarashe Nicolas Nsabimana mu kabare kari mu gisagara ca Buhiga hagati hashira ubuseruko bw'u Burundi aramukomeretsa. Imbere ya sentare umupolisi yarahakanye ivyo yagirizwa vyose. Yavuze ko yakomeretse yarashwa atabiteguye mu gihe yari karagerageza gutatura abantu bariko batongana bariko banywa inzoga muri ubwo bunywero. Mu gusaba ibihano parike yasavye ko ahanishwa gupfungwa imyaka 10. Nawe uhagirizwe ivyaha yasavye kurekurwa avuga ko ashaka gusubira mu kazi kiwe no kwitwararika amahera yo kuvura Nicolas Nsabimana ariko avurirwa ku bitaro vyo muri ako gace. Inyuma y'umwiherero rero sentare y'iyungururizo ya Gitega yahinduje icaha imwagiriza icaha cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake mu buryo bukomeye. Abaciye imukatira imyaka 5 yo gupfungwa hamwe n'ihadabu ry'amafaranga 100,000 y'amarundi. Ari kumwe n'umushingamanza wiwe Maître Ferdinand Kizimana wahanywe yamenyesheje ko azokunguruza muri sentare na hinyuzwa kugira ngo arenganurwe nk'uko wewe ubwiwe vyivugira. Inzara irugarije impunzi z'abanyekongo zigera ku 150 inyuma y'igabanuka ry'imfashanyo za PAM. Hari ubwoba bw'uko bashobora kuba ikibazo gikomeye c'inzara ku mpunzi z'abanyekongo zigera ku 150 ziri mu Burundi inyuma y'itangazo ry'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe ibifungurwa ku isi PAM rivuga ko rigiye kugabanya cane imfashanyo z'ibifungurwa kubera ubukene bw'amahera. Hatabonetse abandi bagira neza izo mfashanyo zoshobora guhagarara Burundi guhera muri Nyakanga h'uyu mwaka. Mu rwandiko PAM yandikiye ibiro vy'igihugu bijejwe gukingira impunzi n'abatagira ubwene gihugu ONEPRA yanditswe ku igenekerezo y'umunani mu Kakaro uyu mwaka. Iryo shiramwe rivuga ko rifise ikibazo gikomeye c'ubukene bw'uburyo bw'amahera kikagira ingaruka ku bikorwa vyayo vyo gufasha impunzi. Ifadikanije n'ishiramwe mpuzamakungu ONU rijejwe impunzi HCR hamwe n'abandi bafatanya ibikorwa mu vy'igutabara bababaye PAM itanga buri kwezi imfashanyo y'ibifungurwa mu buryo bw'ibifungurwa nyene amafaranga canke uburyo buvanze ku mpunzi z'abanyekongo zigera ku 150 ziba mu makambi mu bibanza vyakira impunzi naho zica mu Burundi. Ariko kuva mu gice ca kabiri c'uyu mwaka turimwo 2026 rishiramwe rivuga ko ryabonye igabanuka rikomeye ry'amahera rironka, naho hari inguvu zashizwe mu kuronderanya amafaranga no kwagura hava imfashanyo zimwe zari zemerewe zaratevye gushika. Kubera ivyo rero PAM ikamenyesha ko guhera muri myandagaro uyu mwaka abahabwa imfashanyo bazohabwa ibice 40% gusa vy'ibifungurwa bahora bahabwa. Mu gihe hatoboneka yandi mafaranga izo mfashanyo zishobora guhagarara Burundi kuva muri Nyakanga. Uti ntituzi ico tuzofungura aho bukera.
Mu makambi y'impunzi ayo makuru yatumye haba ubwoba bwinshi, imiryango myinshi itinya ko ubuzima bwayo bushobora kurushiriza kuba nabi mu gihe ibiciro by'ibifungurwa biduga cane. Solange, impunzi y'umukongomani iba mw'ikambi ya Musasa mu buraruko bw'igihugu, igira iti: turabeshejweho gusa n'izi mfashanyo, hamwe baduhaye 40% gusa bizogora cane kugaburira abana bacu. Ntituzi ukuntu tuzobaho mu gihe imfashanyo zohagarikwa burundu. Mari, iyindi mpunzi nawe nyene aravyemeza ati: dusanzwe dufise ingorane zo kuronka ibidutunga, ibiciro vy'ibifungurwa biraduga imisi yose kandi nta kandi dukura amafaranga. Izo mfashanyo zihagaze hazoba inzara ku miryango myinshi. PAM ikemeza ko irigabanywa ry'imfashanyo rishobora kugira ingaruka mbi ku miryango isanzwe itishoboye. Gasaba leta y'u Burundi hamwe n'abafatanyabikorwa gufasha kumenyesha abahabwa imfashanyo ivy'iki kibazo kidasanzwe. Naho biri uko, iryo shirahamwe rivuga ko rikomeje kuganira n'abaterankunga kugira rironke ayandi mafaranga, maze imfashanyo zizosubire gukwira igihe bizoshobokera. Kugeza ubu umutekano mu vy'ibifungurwa ku mpunzi z'abanyekongo zigera ku 150 ziri mu Burundi ntuboneka, ukaba uzova ku ngingo zo gutanga amahera zizofatwa mu ndwi ziri imbere. Mu Burundi hakaba harimo impunzi zirenga 180, muri izo izigera ku 150 zikaba mu makambi n'ahandi zakirirwa, zikaba zihabwa imfashanyo y'ibifungurwa. Izindi ziba mu bisagara cane cane Bujumbura, igisagara c'ubutunzi, no mu Rumonge, igisagara kiri ku kivuko co mu bumanuko bushira uburengero, zo ntizihabwa imfashanyo y'ibifungurwa itangwa na PAM. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya, ufyonde subscribe canke sabone niba utarafyonda ko kugira ngo tujucikana nadushikiriza, usangiza n'amakuru bagenzi aho bari hose kugira ngo nabo baje baraba mu bambere bashikirwa niba biriko biravugwa bigezwe kuyoba muri politike, agateka kazira muntu, imigenderanire n'andi makuru ndetse n'ibindi vyinshi biriko biravugwa ijya nino mu gihugu. Numuza TV rero, Imana iba yezagiriye mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora. Amakuru yacu n'ibiganiro vyo birabandanya.